ndabaramukije migunza y'intare muri hano muri kano gatondo muri kumwe n'abigisha banyu b'abagore. Kuri jewe n'umugisha ukomeye cyane kuba kumwe namwe kugira ngo dusabikanye aka kanya hamwe namwe ku bijyanye n'ijambo ry'Imana, kandi byongeye n'umwe wese muri mwebwe kwaruka namwe bakuze abari muri kino gikorane cy'abana, mwebwe kumbure mwemerewe kuba hamwe nabo hano. Nuko rero reka turabe icyo Imana ifitiye abana muri kano kanya. Icyanditswe kiravuga muri Luka mutagatifu ikigabane cya 2 ku murongo, reka turabe. Ni nyuma yaho Yesu yaragiye gushikanirwa umwami mu ngoro, iminsi 8 imaze gushika, nk'uko byari bihuye n'imigenzo ko umwana w'umuhungu wese w'imfura yategerezwa gushikanirwa Imana ku munsi w'8. Reka dusome ku murongo wa 21 kabandanya mu kigabane cya 2 cyo muri Luka mutagatifu haravuga hati, havuga ku vyerekeye na Yesu, kandi iminsi 8 ishitse ngo akebwe bamwita Yesu, rya zina ryavuzwe n'umumarayika atarasamwa inda. Iminsi ishize yo guhumanurwa kwabo nk'uko ibyagezwe bya Mose biri, bamujana i Yerusalemu kumushikanira umwami Imana, nk'uko byanditswe mu byagezwe n'umwami Imana ngo umuhungu wese wo kuzibura aze yitwe uwera kuhoraho. Ni ukuvuga ko umwana w'umuhungu w'imfura wese yari kuba atandukanye n'abandi ku Mana, kandi ngo batange ikimazi nk'uko byavuzwe mu byagezwe n'umwami Imana ngo intunguru 2 canke ivyana vy'inuma 2. Kandi muri Yerusalemu hari umuntu yitwa Simeyoni. Uyo yari umuntu agororotse kandi yubaha Imana, yararorereye uguhumurizwa kwa Abisirayeli. Ni ukuvuga ko yararindiriye ukuza kwa Mesiya. Mpemu yera yari kuri we, yari yarabwiwe na mpemu yera yuko atazopfa atarabona Kristo w'umwami Imana. Ajanwa na mpemu mu rusengero, abavyeyi bajanye uwo mwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umugenzo w'ibyagezwe wari uri. Ni ukuvuga Simeyoni we aramwakira, aramukikira, ashima Imana ati, databuja, noneho urasezeye umusavyi wawe amahoro nk'uko wavuze, kuko amaso yanje abonye agakiza kawe, ako wateguye mu maso y'amoko yose, kuba umuco wakira amahanga no kuba ubwiza bw'abantu bawe b'Abisirayeli. Se na nyina batangazwa n'ayo majambo avuzwe kuri we. Nukuvuga ko amajambo yose yavuzwe kuri Yesu. Simeyoni arabahezagira, abwira nyina Mariya, atumve uyu ashiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe, benshi bavyuke, no kuzoba ikimenyetso kigawa, kandi nawe inkota izogucumita mu mutima, ngo ivyumviro vy'imitima myinshi bize biserugwe. Kandi hariho Ana uwavugishwa n'Imana, umukobwa wa Fanuweli wo mu muryango wa Asheri, yari umutamakazi wa kera, yabanye n'umugabo wiwe imyaka 7 uhereye ku kurongwa kwiwe, kandi yamaze imyaka 84 ari umupfakazi. Nimurabe, imyaka nta kibazo iteye, haba no kubatamakazi. Kuza k'umwami n'umugisha, kandi yarafite imyaka 84 yari umupfakazi, yaramaze imyaka 84 ari umupfakazi, kandi yarabanye n'umugabo w'imyaka 7
ni ukuvuga ikiba imyaka 91. kandi igihe yubakana n'umugabo wiwe ni ukuvuga ko twavuga ko yari afite imyaka 15 cyangwa 18. uyiteranje ko yose ikiba kwijana, kandi ikiba kwijana kibi imyaka ijana. ni ukuvuga ko ni ikizigiro ku bantu bakuze nabo. kandi uwo yaravugishwa n'Imana, uwo mutamakazi, kandi yamaze imyaka 84 ari umupfakazi. ntiyava mu rusengero gusenga yisonzesha yinginga ku murango no mw'ijoro. ako kanya caraza ashima Imana, avuga ibya Yesu, abibwira bari barorereye ugucungurwa kw'i Yerusalemu bose. banonosoye byose nk'uko ibyagezwe n'umwami Imana bivuga, basubira i Galilaya mu gisagara cabo i Nazareti. ni ukuvuga ko inyuma yo gushitsa ibyo byose amategeko ibyagezwe byavuga mu gushikanirwa gushikana umwana w'umuhungu w'imfura ku munsi w'umunani, inyuma yo gushitsa ibyasabwa n'Imana mu byagezwe bya Mose, Yosefu na Mariya ntibasubiye i Betelehemu Yudaya, ahubwo baciye baje Nazareti. ubu rero nimurabe, reka ngaha turabe, murabe ingene havuga. kandi uno mwana arakura, agwiza inkomezi, yuzuzwa ubwenge, ubuntu bw'Imana bwari kuri we. ubu rero nimurabe mwebwe ingene uwo mwana Yesu yakuze, akagwiza inkomezi, kandi yari yuzuye ubwenge. nyina wiwe Mariya yaramwigisha, akamwigisha ivyanditswe, kandi byongeye no mu ngoro. igihe yabagiye mu ngoro, aho yarumva inyigisho, akahumvira inyigisho z'ijambo ry'Imana. murashobora gufata ibicaro byanyu nimba mubishaka, bana gwarukana mwebwe bakuze. muri kano kanya ikigwa cacu ni toza umwana indero akwiye kwamana. ni umwitwarariko w'umugabo wese n'umugore wese, inyigisho z'abana babo mu nzira y'Imana. si ikintu cyo kuronka umwana hanyuma ugacumureka akitwara uko yishakiye, utamwigishije inzira y'ubugingo buhoraho, ariyo nzira y'Imana. ni umwitwarariko w'umuntu wese afise imbere y'Imana. niba ufise umwana, ubu rero wewe ufise umwitwarariko mu kumuha inyigisho z'umugambi w'Imana umwana wawe. ubu rero murabona ingene mu Migani igice ca 22 umurongo wa 6 hatubwira hati, toza umwana indero akwiye kwamana. mu zindi versiyo bivuga ngo akwiye gumana mu nzira, azorinda asaza atarayivamwo, atarava mu iyo ndero, mu iyo nzira. ku bintu byose umuntu akeneye kuronka mu buzima, ategerezwa gukenera inyigisho. kandi hanyuma acaronka ibyo we akeneye. buri muntu wese nk'umuntu akeneye kuba umumekanisi, ategereza kuronka inyigisho zihuye n'ibijanye na mekanike. ariho ategereza kuronkera inyigisho muri atelier canke muri garage ya mekanike. atangura nk'umuede afasha, ntashobora gutangura nk'umumekanisi, ahubwo atangura yoza ivyuma runaka ubwa mbere na mbere, nuko hanyuma akagenda araronka izo nyigisho zivuye ku bamekanisi ngaho. kandi uko agenda ariga, nuko hanyuma agenda aramenya ibindi bintu, akora n'ibindi bintu mw'ico kibanza ca mekanike. byongeye kandi turabona ko mu buzi bwinshi butandukanye, mu mabiro
ko mu buzi bwinshi butandukanye hararonkwa inyigisho ubumenyi y'ibyo bintu biba bikorerwa aho hantu. Byongeye no mu gice cy'ubunyamwuga umuntu arakeneye kuja kwiga inyuma yo guheza ivyigwa vyiwe ku ishure araja kuri college canke amashuri yisumbuye canke kaminuza kugira ngo aronke inyigisho zihuye n'ivyo uwo muntu ashaka kuba. Nk'akarorero mu bunyamwuga ibyo bakeneye kugira abo umunyamwuga ataronse izo nyigisho ntashobora kuronka ico citiriro titre, kandi ataronse iyo titre ico citiriro ntashobora kumenyekana mu gihugu ciwe nk'umunyamwuga umuprofessionnel yaronse iyo titre ico citiriro cyo ku mashuri yisumbuye canke cyo muri kaminuza. Ubu rero murabona ko hategezwa gukenerwa inyigisho mu bice byose by'ubuzima bw'ikiremwa muntu. Ubu rero nimurabe ko abakozi bo mu nzu kugira ngo bashobore guteka bararonka inyigisho bakuye kuri ba mama babo. Mu bundi buryo murabona mwebwe buri gihe bo kwama bariko barazigiza ibiharage n'umuceri, ariko bararonse inyigisho guhera bakiri abana, kandi gutyo bararonka inyigisho z'ingene ibintu bikorwa. Niko biri kubera yuko icyanditswe kitubwira mu gitabo ca Zaburi canke Zaburi y'ijana na 19 murabe ingene hatubwira hano 119 Zaburi y'ijana na 19 umurongo w'ijana na 30 haravuga hati guhishurirwa amajambo yawe kuzana umuco, guha abatungu ubwenge. Ubu rero nimurabe ingene guhishurirwa kw'ijambo kuzana umuco, uko ni ku nyigisho, ariko guhishurirwa kw'ibyo bintu byose ibyo umuntu akeneye kwiga hategeza kuza inyigisho, kandi mu kuzanwa kw'inyigisho umuntu aramurikirwa mu gutahura kwiwe, amaso yo gutahura kwiwe kugira ngo atahure ibyo biba biriko birigishwa. Mu bundi buryo ntushobora kubyiga, mu bundi buryo, mu buryo bwawe bwose tuza kuza inyigisho, umuntu akaronka inyigisho. Kandi kubw'ibyo mu bintu by'Imana, ijambo ry'Imana ni itara. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Niko Imana ivuga muri Zaburi, Zaburi y'ijana na 19 umurongo w'ijana na 5. Kandi vyongeye murabona mwebwe ingene mu bibanza bitandukanye tubwigwa ku nyigisho. Nk'akarorero mu gusubira mu byagezwe igice cya 32, kandi aho ni ku bintu byerekeranye n'ibintu by'Imana, aho haza inyigisho ngirakamaro cyane izo ikiremwa muntu wese ashobora kwakira. Haravuga hati mu bya gusubira mu byagezwe ikigabane cya 32, reka turabe umurongo wa kabiri. Haravuga hati, reka duhere ku murongo wa mbere. Haravuga hati, tega ugutwi wajuruwe nanje mvuge, isi nayo niyumve amajambo ava mu kanwa kanje, ukwigisha kwanje kugwe nk'imvura, amajambo yanje atonde nk'ikime, abe nk'uko imvura y'akajogoterwa ku rumerera, kandi nk'iy'akavuvu yigwa ku bwatsi. Kuko ngira namamaza izina ry'Uhoraho, enda nimwaturire Imana yacu kwifise icubahiro bikomeye. Ubu rero murabona mwebwe ingene inyigisho z'Imana ziza nk'imvura. Kubera iki? Kugira ngo zimuririkire amaso yo gutahura y'ibiremwa abantu, kandi gutyo umuntu yakira ubumenyi bw'inzira y'Imana.
kandi izo nyigisho birakenewe ko ababyeyi b'abagabo baziha abana babo. Mwibuke mbega Imana yavuze gute ibwirwa bw'Abaheburayo? Ibyo byagezwe n'amateka ashinzwe uhoraho Imana yanyu yageze kubigisha kugira ngo muze muyitondere. Nuko Imana ibyo Mose yigishije ubwoko bw'Abaheburayo n'abazokomoka bose mu bwoko bw'Abaheburayo. Kandi murabona mwebwe ko abagabo bafite umwitwariko wo kwigisha abana babo mu nzira y'Imana, kandi mu nzira y'Imana, mu mugambi w'Imana, mu kiringo. Kandi uko niko byagenze kuva mu gihe uja mu kindi no kuva mu kiringo uja mu kindi. Ubutumwa buza ku ntumwa ya buri gihe canke ya buri kiringo, kandi hanyuma ubwo butumwa buba ari ubw'ihanga ry'Imana n'ubw'ikiremwa muntu cose, kandi butegerezwa kugenda bugashika mu bugingo bwa buri kiremwa muntu cose, umwana, ugwaruka, uwukuze ndetse n'umusaza. Kandi abapapa bafise umwitwarariko imbere y'Imana wo gushikana ubwo butumwa rimwe na rimwe mu bugingo bw'abana babo. Kandi muri iki gihe cacu twarabonye ko Imana yaduhaye abadufasha b'abagore bagafasha abamama n'abapapa, yaduhaye abigisha b'abagore, abigisha ba Bibiliya, abigisha b'imigunza y'intare kugira ngo babafashe gushira iryo jambo ry'Imana mu bugingo bw'abana babo. Nico gituma batwifuza gushima cyane abamama n'abapapa muri kino gihe, aho bafise ihigwe ry'uko abana babo bumva ubutumwa buhuye n'igihe cacu n'ikiringo cacu ku rugero rutahuritse ku bana. No kuvuga ngo mu mvugo iyo abana bashobora gutahura. Nimurabe Imana vyongeye ikora co kimwe ku bakuze, igakora nka vya bindi nyene nkuko ikora ku bana. Nimurabe igihe abana bigishijwe ku bijanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo, barerekwa amasanamu canke ibicapo vy'izuba rikayangana, ririko riramwenyura, rinezerewe. Izuba rinezerewe rishushanya ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ubure nimurabe mwebwe ko Imana n'abakuze nabo nyene bigisha ivyo bimenyetso. Havuga ngo abo bahizina ryanje izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise agakiza mu mababa yaryo. Ivyo vyose birafise insiguro yavyo, kubera ko vyo n'ibishushanyo vya Bibiliya canke vy'ubuvugisho bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Twigishwa yuko umwana w'umuntu aje afise umutwe, umushatsi wera, n'amaso ameze nk'imbeya z'umuriro, n'ibirenge vyiwe nk'umuringa utukujwe n'umuriro. Nico gituma bifise insiguro. Ubu rero murabona ko mwebwe abana bigishwa hakoreshejwe ivyo bimenyetso, izo shusho, ni ayo mafoto, amasanamu, kandi bakerekwa ko ivyo bishushanya ukuza kwa Kristo nk'izuba ry'ubugororotsi. Kandi bakigishwa k'urwo rugero aho abana bobo bashobora gutahura mu buryo abana bo bashobora kuvyumva. Ubu rero murabona mwebwe ingene muri kino gihe cacu hariho abana bazi ivyo abanyateolojiya n'abadokiteri mu vy'iyobokamana batigeze bamenya gushika n'ubu. Vyabaye nk'uko no mu gihe ca Yesu aho habaye abana hariya bari bazi ivyo abanyateolojiya n'abadokiteri n'umuherezi mukuru n'iyi saha atigeze amenya, kandi yarapfuye kandi ntavyo yamenye. Kandi nta nkeka ko abana bobo bari bazi ko Yesu yari umwami wa Isirayeli, kandi bo bari bazi ko Yesu yari Mesiya, Kristo yasezeranywe, ariko arashitsa kuza kwiwe hagati mw'ihanga ry'Abaheburayo. Kandi bobo bararirimbye n'umunezero mwinshi ati Hosana, umwami aje mw'izina ry'Uhoraho. Kandi abadokiteri bo baravuze bati
bakabwira Yesu bati gira abo bana baceceke. Mbega nibandi bari bameze neza, nibandi bari mukuri. Nabo badogiteri bariko bavuga ko Yesu yari umuvugishwa w'ikinyoma, ko muri we hari ko hakorera Beelzebul, ko ari naco gituma yari karakora ivyo bitangaza. Canke nibajya abana bariko bararirimba ngo Hosana uwuje mu izina ry'Uhoraho, Hosana umwana wa Dawidi, haheza gihashemagizwe umwami aje. Murabe abo bana nibo bari mukuri. Ubu rero murabona mwebwe ko abana babo, abavyeyi babo bana nabo nyene barabizerera mu mukundwa wacu umwami Yesu Kristo, kandi barigisha abana babo ivyaba bariko biraba mwico gihe. Kandi ubu rero murabe mwebwe ingene muri buri gihe, muri buri kiringo habaye abana bari bazi umugambi w'Imana, ari wo wigishijwe, bavyigishijwe mu mugambi w'Imana mu nzira y'Imana, muri buri gihe no muri buri kiringo canke ikiringo ico bo babayemo. Mu gihe ca Mose murabona mwebwe ni bande binjiye mu isezerano? Nabavukiye mu bugaragwa. Murabe mwebwe ubwoko bw'Abaheburayo bavuga bati abana bacu bazoribwa n'inzoka, abana bacu bazoribwa n'ibikoko vyo mw'ishamba. Imana nawe yavuze ati abo nibo bazokwinjira abo bana. Kandi abavuye muri Egiputa bari bafise imyaka 20 kumanuka, no kuvuga ngo ugwaruka nigo gwavuye muri Egiputa guteranije n'abana bavukiye mu bugaragwa. Abo nibo binjiye mu gihugu cy'isezerano, bagiriye mu nyigisho z'ubutumwa buhuye n'ico kiringo gishasha cari kiriko kiratangura. Ubu rero ni murabe ingene bo bariko baraba mu bwana bwabo, bariko baraba mu nyigisho z'ubutumwa bwa Mose, ubutumwa bw'ikiringo c'ivyagezwe. Kandi babandanije bakura mu kugaragara kw'Imana mu kiringo bari barimwo, mu kiringo c'umuvugishwa n'Imana Mose. Kandi uko ni murabe bana babandanya bigishirizwa mu nzira y'Imana, kandi igihe bazoba bakuze ntibazova mu iyo nzira y'Imana. Murabe mwebwe ingene Imana itwigisha, ikatwigisha, ikaduha inyigisho z'abana. Toza umwana indero akwiye kwamana, kandi niyasaza ntazoyivamwo, ntazova mu iyo nzira. Uburo ni murabe ingene Yesu yigishijwe, akigishirizwa mu nzira y'Imana, kandi agakura, akagwiza inkomezi, kandi yarahezagiwe n'Imana, yakuriye mu buntu bw'umwami. Ni murabe vyongeye ingene ivyo vyabaye no kuri Yohana Umubatizi mu kigabane ca mbere umurongo wa 90 muri Luka mutagatifu haravuga ati, kandi uko niko nivyo vyagenze kuri nde? Kuri Yohana Umubatizi. Kandi ningira kamaro k'abana bacu bakura, bakagwiza inkomezi muri mpemu hamwe n'ijambo ry'Imana, kuko we ntushobora kubaha imfungurwa zo mu buryo bufadika ukaziha umwemu n'ubugingo, ahubwo ijambo ry'Imana, kubera ko umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ahubwo azotungwa n'ijambo ryose ry'Imana riva mu kanwa k'Imana. Uko niko abantu bakuze nabo bakeneye ijambo ry'Imana kugira ngo bagaburire ubugingo bwabo hamwe n'abana nabo, kugira ngo bagwize inkomezi hariya mu bugingo no mu mwemu, kandi bagaburirwe n'ijambo ry'Imana, kandi bagende barakura mu buryo bw'imwemu, kandi uko bagenda barakura mu buryo bw'imwemu nk'uko bagenda barakura mu buryo bufadika naho nyene. Uwo ni umwitwarariko w'abapapa. Imfungurwa zo mu buryo bw'imwemu co kimwe n'imfungurwa zo mu buryo bufadika, ni ukuvuga imfungurwa z'umubiri w'abana, ivyo bibazwa abapapa babo, kandi n'imfungurwa zo mu bugingo,
imfungurwa z'ijambo ry'Imana navyo nyene ivyo bibazwa abapapa babo. Uwo ni umwitwarariko kubera ko abapapa nibo bazanye abo bana hano ku isi, nico gituma bo bafite izo nshingano mu buryo bufatika kandi nizo mu buryo bw'impemu kugira ngo bagaburire imubiri, impemu n'ubugingo vyongeye. Kandi rero murabona mwebwe ingene nk'uko dufise ubufasha kubw'imfungurwa zifadika, dufise ubuguriro aho bagurishiriza imfungurwa, dufise indimiro aho barimira imfungurwa, dufise n'abantu badandaza, dufise n'abantu barima, dufise n'ubuguriro aho badandariza imfungurwa. Kandi muhira naho umumama niwe ateka, niwe akinjika. Ivyo mubirekeye umuvyeyi, ni kuvuga ngo umugabo nawe ntashobora guca yifata neza ngo arere amaboko, ahabwa atiza gukora kugira ngo nawe asume imfungurwa, kugira ngo mu rugo habe hari imfungurwa z'umubiri izikenewe cyane ku mugabo n'umugore hamwe n'abana nabo. Ubu rero nimurabe ivyo vyose mubishire ivyo nyene, mubishire mu buryo bw'impemu, kuko nk'uko umugabo n'umugore bakeneye imfungurwa, ubugingo no mu mpemu byongeye n'abana nabo. Bure uko nyene ko niko izari inshingano ku mugabo, izo mfungurwa zo mu buryo mu bugingo no mu buryo bw'impemu ku bana. Ubu rero nimo barabe ingene Imana yashize yazanye abafasha, abantu bafasha kugira ngo abana bacu babe bagaburiwe neza, no ku bakuze n'ugaruka nabo. Kandi aho hariho abakozi b'Imana bakora cyane mu gikorwa cya Kristo, imfungurwa zihuye na kino gihe cyacu kugira ngo bagaburire ubugingo bwacu, zishike izo mfungurwa zishike no ku bana, no kugwaruka ndetse no ku bakuze no ku basaza, kandi zishike no ku bana nabo. Kandi nico gituma Kristo yategetse abigishwa biwe kugaburira rirya sinzi ry'abantu mu ncuro zibiri zose. Akabwira ati ntibikenewe ko baja gusuma, tahubwo nimubagaburire mwebwe nyene. Bari bicaye, bari baryamye hasi, bicaye hasi ku mugwi wa 50. Kandi ubu rero 50 ni umwaka wa yubile. Kandi ubu rero murabona mwebwe nk'akarorero, nk'aha hariho umugwi bicaye ngaha bariko barumviza ijambo ry'Imana, kandi naho barenga 50 bari bicaye mu gihe cy'iberigumye imfuruka n'ikiringo c'ubwami, arico gihuye n'umwaka wa 50, umwaka wa yubile. Bicaye ko niko bicaye, bamwe ngaha n'abandi mu kindi gisagara, n'abandi mu kindi gisagara mu kindi gihugu, bicaye ku mugwa 50 bicaye mu mwaka wa 50, bari mu mwaka wa Pentekoti, bariko barakira imfungurwa zo mu buryo bw'impemu, ijambo ry'Imana rihuye na kino gihe cya nyuma. Nimurabe igihe bafungurirwa ku nshuro ya mbere ibihumbi by'abantu, no ku nshuro igira kabiri hariya barafunguye, abasaza barafunguye, kandi n'abakuze barafunguye, n'ugwaruka rwarafunguye, n'abandi bafunguye n'ibande, abana nabo nyene barafunguye, abagabo, abagore, abana, ugwaruka, abasaza bose barafunguye. Kandi harasigaye byinshi ku byo Yesu yari yatoye kuri ya mitsima na ya mafi. Kandi ubu rero murabona mwebwe ingene hazoba hari imfungurwa zo mu buryo bw'impemu ku bazoba bari mu nganji y'ubwiza y'igihumbi ya Kristo, kuko kumenya icubahiro c'uhoraho kuzoba kuzuye mu isi nk'uko amazi abugereye mu kiyaga. Kandi mu nganji y'igihumbi umuntu wese azomenya ubu butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Abatabumenye muri kino gihe bazobumenya mu nganji y'ubwiza y'imyaka igihumbi, kuko bazoba bariko baraba ku munsi w'iherezo nk'uko natwe turiko turaba ku munsi w'iherezo, ni ukuvuga mu gihumbi c'indwi. Uko niko murabe mwebwe ubutumwa n'ubw'abana, n'ubw'ugwaruka, n'ubw'abakuze. Kandi
bakeneye kwigishwa kugira ngo bakire ubumenyi bw'ibintu byose bihuye n'umugambi w'Imana wo kuri uno munsi wa nyuma, kandi gutyo bamenye inzira y'Imana ihuye n'umunsi w'iherezo, ni ukuvuga k'impumbi c'indwi. Toza umwana indero, iryo ni itegeko ry'Imana kuri umuvyeyi w'umupapa wese, kandi Imana ishimwe ko yaduhaye abigisha b'abagore bakunda abana kandi bifuza gukora cyane kubw'inyungu kubw'ineza y'abana, kugira ngo ijambo ry'Imana ribe riri mu bugingo bw'abana, kandi gutyo bategurwe bahindurwe bananyakugwe kuri uno munsi w'iherezo. Igihe umuvyeyi w'umwana yitwararitse ko umwana wiwe yakira inyigisho z'Imana, aho abaragishinga nuko umwana wiwe yohindurwa akajanwa mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, igihe ico kintu gikomeye kizoba. Ni ukuvuga ko nk'uko abakuze nabo bateza kuba baragishinga mu kwakira inyigisho kugira ngo bakire ukwizera ihishurirwa, bahindurwe banyakugwa, bajanwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, byongeye bategeza kurazwa ishinga ko abana babo bakira izo nyigisho nyene ku rugero ubwo bashobora kuzitahura, kubera ko bo ni igice cyanyu. Abana ni igice cy'abapapa babo, ni ivyamwa by'urukundo rw'umugabo n'umugore. Nuko rero bagabo, mwibuke ikigwa cacu, toza indero umwana akwiye kwamana, kandi igisumba ivyo byose nuko mu rugendo rwiwe mu nzira y'Imana, kandi inzira ariyo nk'uko na twebwe abakuze ndetse n'ugwaruka bahamagawe kugira ngo bayigenderemwo, vyongeye n'abana barahamagawe kugira ngo bagendere mu nzira y'Imana. Toza umwana indero akwiye kwamana muri inzira, mu nzira y'Imana, kugira ngo ubuzima bwiwe bube ubuzima bufise intumbero, bufise iyo buja, canke ubuzima buriko bugendera mu nzira y'Imana, kugira ngo kuri uyu munsi w'iherezo. Kuri jewe ryari ihigwe rikomeye cyane kuba ndi kumwe namwe bana muri kano kanya, ndiko ndabashingira intahe y'ingene bikenewe cyane ko abana bakira inyigisho z'Imana muri kino gihe cacu, nk'uko vyakenewe cyane ku bana bo mu bihe vyarenganye n'ibindi biringo vyarenganye, kugira ngo bashobore kumenya umugambi w'Imana, nuko bagende banezerewe bari mu nzira y'Imana, bagende bashimagiza bahe icubahiro Imana. Imana yobahezegira abana igunza y'intare, kandi Imana yobahezegira abigisha b'abagore kandi bakoreshe cyane hamwe n'abana, kandi Imana yobahezegira byongeye namwe bagabo kandi bakoreshe cyane, kandi ese buri gihe mwebwe mwobandanya mugwana kugira ngo abana banyu bigishirizwe mu nzira y'Imana, kandi mwebwe no mu ngo zanyu mubigishirize mu nzira y'Imana. Igice kimwe nica abigisha b'abagore, ikindi naco nica iwanyu mu ngo. Ese imigisha Yesu Kristo mareka w'isezerano yoba kuri umwe wese muri mwebwe bane, no kuri mwebwe namwe gwaruka, namwe bakuze, namwe basaza, no kuri mwebwe bigisha b'abagore vyongeye. Kandi se vuba mwese mwebwe bane mwohindurwa mukaronka umubiri mushasha w'ubusore uri hagati y'imyaka 18 na 20, kandi namwe gwaruka, namwe mwakire uwo mubiri nk'uko Kristo
Kristo yawusezeranye namwebwe bakuze namwe basaza kandi nanje ubwanje nyene kuko nkuko namwe mukeneye nanje ndawukeneye kuko ndacarimwe umubiri upfa kandi ndakeneye umubiri mushasha kandi Kristo yarawusezeraniye arawusezeranira kandi yarawusezeraniye n'umwe wese muri mwebwe umubiri mushasha kandi tugiye kuwakira kuri uyu munsi w'iherezo muri kino gihe cy'ibihe by'imfuruka. Ese Imana yobezegera kandi kabarinda kandi ku bwa sare y'abana mbega ngaha mufise sare zingahe? Mufise abigisha abagore bangahe? Abigisha b'abagabo babiri? Ni vyiza ko mufise isare y'abigisha babiri b'abagabo n'abigisha b'abagore kandi bakagishiriza mu bibanza bitandukanye. Mwebwe mwese murubaha kandi ese buri gihe mukama mwubaha abapapa banyu kugira ngo abapapa banyu buri gihe bavuge bati umwana wanje w'umuhungu canke w'umukobwa ameze neza, arubaha cyane kandi aramfasha cyane mu dukorwa tumwe two mu rugo. Kandi gutyo abana banyu papa banyu baranezerwa igihe mwebwe mwubashe, bakanezerwa papa banyu, mukanezerwa mu bintu mwebwe mukamenya mu kubafasha mu bintu baba bariko barakora kandi mubandaye mugenda muriga ingene ibintu bikorwa vyo mu rugo. Aho ni ku bana b'abakobwa kandi ku bahungu kandi ku bana b'abahungu nabo bafasha papa banyu mubogereza ibirato. Mwe mubivuga gute? Ni kuvuga ngo mubahanagurire ibirato gutyo, mubafashe, mucishe ku buroso, mucishe agatambara kandi gutyo mugende murafasha mu buryo butandukanye. Kandi igihe muzoba muriko murakura muzobafasha nahone koza ingendeshwa imodoka ari gutyo kandi gutyo muzoba muriko muragenda muriga mugenda mugiranira imigenderanire myiza n'ubugenzi n'abapapa banyu kandi gutyo muzoba muriko muraba abantu b'ingirakamaro ubwa mbere mu rugo nuko hanyuma n'inyuma y'urugo. Ni vyiza abana b'intare Imana yobezegera ikabarinda kandi naho mu gikorane gikurikira kandi ndizera ko muza kwemerera n'ugwaruka kuruza ko baramwije gikorane kuko nabo babemereye ko mu gikorane cyanyu kandi vyongeye n'abakuze ndetse no gwaruka Imana yobezegera ikabarinda. Turabonana mu gikorane gikurikira arico gitangura ryari mu minota 15 canke 30 ngaho gutyo n'akaruhuko gatoyi kandi cangaruka kuba kumwe namwe ubundi bushasha. Imana yobahezagira kandi kabarinda mwebwe mwese imigunza y'intare